aho muri hose Icyubahiro TV kuri micro muri kumwe na Lucky ndayikengurukiye nkuko bisanzwe, hanyuma kuri kamera muri kumwe na Icyubahiro Patient. Hanyuma twari tuje tubazaniye bishasha kubera hari abastari bakomeye cyane twari tumaze iminsi turondera. Iwana reka genda baba byagize mani nende munyemera none cyamba nabarondera ibintu bishusha ni hatari. Ndiko ndababona n'abatipe batatu bama bagendana umenga na mashiga. Amashiga niyo urabizi yuko amashiga havuyemo rimwe ntushobora gucumba. Abo batipe rero ni batatu bama bagendana, reka ndaberekane cameraman. Tibazo urashobora kurabisha kamera kuri aba bantu hanyuma bakaramutsa Icyubahiro TV. Abafanzi bacu rero bari babadusabye cyane none tubagezeho. Nagira ndabaha ikaze kuri Icyubahiro TV kugira ngo mushobore kubaramutsa. Ndahera kwiki cyamamare cyacu arashobora kwidondora hanyuma akaba ndafise tubazo twishi ngomba ko tuganira ko kuri no munsi uri hejuru. Ramutsa abakunzi. Baba, this is a true boy in the building, Saleh Kob. Ni bintu avuze je nta nivyo ushobora kuzahura kwiriya Saleh tupu nivyo numvisemo. Sinzi no mutipe nawe ingene bamwita bashobora kuramutsa Icyubahiro hanyuma ukababwira n'amazina yawe. Kimutande Chokobs, thank you for this. Okay, ndabona n'undi mugayiza bari hejuru yawo mani. Mutipe wiswaga ndabona umenga amusari kumujinya. Sinzi ikibazo yagize nawe ashobora kuramutsa abakunzi. Abakunzi ba Icyubahiro TV mwese ndabayamukije. Kandi ku mazina yanjye banta King Shadrack. Okay, tukiringaho nyene King Shadrack. Iryo zina ndumva nyene na mazina nyene y'ubustari iryo rya King ndibaza simere wa yari kwisi. Izina rya King novuga n'abakunzi banje cyangwa abagenzi banje no babashika bari nyita. Okay, umutipe nawe hariya wavuze ngo witwa gute se bro? Kimutane bro. Kimutane. Kimutane iryo zina ni zina wiswe n'abavyeyi cyangwa n'amazina nyene wagiye urahabwa n'ubustari? Nakazina banomenywe n'abayari. Barake n'abantu just my fans. Izina banzi. That is good. So ndabona undi mutipe ngahanye numvisemo mu mazina yose yavuze yuko yitwa Saleh ariko sinzi neza reka yivugire. Saleh Kob, true boy. Okay, true boy. True man. Ni true boy. Murababarira jewe mani. Ndacyari mu Kirundi nikomeze hanyuma ndababona aba bantu bose muri kumwe ndabona umenga niwe bakuriye. Bitewe n'igihagararo sinzi uko muri batatu yuko muba muri nk'itimu hama mukaba mufise izina ryanyu bitewe n'ico mukora kubera abafanzi bacu baravuga bajya abantu ko bagendana everyday always baba bari kumwe baba bari mu biki bakora kahe kazi. Hari abantu benshi batabazi ariko babona mwate iswaga ngaho mu muhanda bakavuga ati bajya abantu ko baberewe cyane n'abantu nyabaki. Abantu rero barifuza kumenya Saleh ni muntu ki, itimu yiwe bayita gute, bakora ibiki. Bashobora kutubwira mu magambo make ukabwira abafanzi ba Icyubahiro TV icuri nico muri nka groupe yanyu hanyuma nico mukora. Twege tuwa designer twege tuwa true boys wa Mr. Cowboy. Wikobs, yini timu iwacu niko yitu bayita Wikobs. Okay, Wikobs murashobora gusobanurira abafanzi bacu ico bisobanura? Council Blood. Council Blood murashobora kutubwira mu Kirundi, hari abantu bariko baradukurikirana bo muko. Manawezi munayinyo minyamani cyane basobanurira. Tubariye. No, the Council Blood it's a Council Blood kono abisobanura mu rurimi rwacu. Just in designer twafunze nk'abantu. Turavuga ati our group reka tuyinomine tuyite Council Blood. Abafanzi bacu sinzi yuko ikibazo mwacumvise neza barashaka kumenya iryo zina irisobanuye iki. The lawyers truly is in maybe the true blood. Just say we are
True Blood ja we are blood cancel blood yana Okay. kuvuga nyene abadatandukana maybe ni blood ya ni bya bindi nyene natanguye kuvuga abafanzi ba Icyubahiro TV aba bajama wogirana amashiga aho umwe mubonye niho n'uwundi musanga niko biba bimeze ndibaza ngira ngo no kwisahani bari ya kwisahani imwe ndabeshe ba bro. Sometimes we do. Okay. Bitewe na design zanyu muzikora mu buhe buryo muzikora murashobora kudusobanurira? Design zacu zizana twe dukora yamara twe dukora design tuzana ni rebo yacu ikunda kuri ku mupira cyane. Iba iri ku mipira fashion design. Ya ni mukora amarebo aja ku mipira y'impuzu zo brand ya. Ya. Yo kumwe n'umufuro yayo kandi umuntu akeneye kwigura zozambwire je nzosha ndayimuhe. Ya. Umuntu akeneye kugura ikintu kijanye n'umupira cyangwa n'ingofero bya cops muravyumva ni ibintu bikaze cyane murashobora kwegera uno mu bakwita Salehe. Okay. Murashobora kwegera uno mutipe bamwita Salehe hanyuma akabahereza imipira ikomeye cyane kandi ya design mwifuza. Nagomba ndakubaze Salehe ntageze kure iyo mipira mukunze gukoresha design ubwoko bumwe cyangwa umuntu mumushirira ko design aba yipfuje? Iyo design nubwo ubwoko umanishije ubwoko nyabaki kwera hariho ubwoko dukoresha n'ibw'impuzenya tubakoresha ubwoko umwe kwera tuzana rogo haba ariko rogo yiwacu gusa nyine amarangi y'umupira bari tukura yirabura ubururu ya. Okay, impamvu ndakubajije gutyo hari abantu bashobora kuba bari en couple hanyuma bakavuga ati je ndifuza yuko ku mupira wanje wandika ko Queen hanyuma aha naho wandike ko King. Abantu baba bari muri couple namwe murabizi, ndifuza kumenya ubwire abafanzi bacu canke twese tubimenye kubera benshi ntibazi ico mukora. Murashobora kubibashirira ko kwizo mpuzu za twashobitekereza kubera twebwe impuzanya yacu plan yacu cyo gushira kabandi mipira ahubwo twe tudandaze yanditseho amazina y'iwacu brother. Ya. Baba Ivyo birumvikana. Okay, nashaka mbaze uyu mutipe nawe mbega miyo company yanyu kubera murabizi na Bible irabivuga yuko aho babiri cyangwa batatu bakoraniye ku bw'izina rya wa undi nyagasani wacu abari hagati ya rero by the way ndiko ndabona umenga muri timu nca ndayita ko ari company kubera imaze kuba timu y'umuntu arenze umwe fashion brand. Ya. Miyo timu we nawe ujejwe iki kubera muri timu haba harimo abakubura, haba harimo abamesura, haba harimo abashira ko design, haba harimo abazigorora, haba harimo abazanikira. Wewe ujejwe iki miyo timu? You know there is a stylish just kwamamaza our brand. Okay, wewe ujejwe kwamamaza. Hanyuma uwo mufrere wacu nawe ajejwe iki? Jewe musanzwe byongejwe ibintu bibiri. Yeah. Njejwe ibisohoka. Njejwe no kusupply nk'umuntu arushaka nkamugezaho. Yeah. So birumvikana mico gihe namaze kumva yuko Salehe aguma arinde ari umuntu bita King wa Mind. Ndibaza niwe yobe yarazanye iyo si. Yeah, original idea just the CEO of CEO. Okay. Hanyuma abafanzi bacu barakeneye kumenya ubuzima mubayemwo, mbega bano bantu n'abasingo, mbega bano bantu barubatse bipanze gute. Tukiri ngaho nyene turashobora kubaza no mu boy wacu nyene ari kuri micro akatubarira ubuzima bwawe bipanze gute. Ubana n'abavyeyi cyangwa uribana? Jemba n'abavyeyi. Ya, ubana n'abavyeyi? Okay, ubana n'abavyeyi ariko mbega ubana n'abavyeyi uri umusore afise imyaka nk'iyo urambabarira kuba mvuze ko uri umusore ntavyo nzi ntavyo urambarira hari igihe nosanga wubatse ariko mvuze ko uri umusore mbavuze yuko uri umuntu akirimwa gifise imbaraga sinashatse kugusuzugura. Hariho abantu usanga bifitiye abana ku ruhande kavuga ati uri kuranyita umusore uri kuransuzuguza uri kuransubiza hasi ya nagomba ndakubaze yuko mu kazi ukora bikorohereza kugakora wongera ubana n'abavyeyi? Hari kubana n'abavyeyi biratandukanye. Hari ukuntu ushobora mwinjira mu muryango umwe mu nzu imwe ahubwo usanga nyine muba mu rupangu rumwe ariko izo atari zimwe tujya mu muryango umwe. Mu magambo make uba ufise ghetto. Bafise
mbafise inzu yanje ya bayita ghetto kubera inzu imaze kuja mu rundi rupangu ibimeze nka za zindi za Samandari. Ya Samandari niwe yaciye afata arubaka hariya mu ngoro y'ibwami arangije arayiturira. Hajya nawe uyituriye ndibaza nyene nka mere cyangwa ndeyoza akavuga ati ntunturirire inzu kandi ubona kuri kuturira yiwa Onespa. Ya hanyuma nagira ndakubaze mu buzima bwawe bwa misi yose uri umusore cyangwa urubatse? umusore. Ya uri umusore. Ya kuba umusore hariho ibintu twita yuko ushobora kuba umusore uri kurarondera umukunzi cyangwa ukaba umusore ufise umukunzi cyangwa ukaba umusore utegereje gusa yuko umwambika impeta waramaze kumuhitamo. Eske mw'ivyo bintu bitatu wewe uri umusore nyabaki? Muri ibyo bintu bitatu ntiharagera mvuga ngo ufise umudemu uwo ndindire kwambika impeta kandi sinkirondera. Ya umudemu warahari. Ya mudemu arahari, uno mustari akomeye cyane muri ko murabona ngaha kuri ekra abafanzi ba Icubahiro TV arafise umudemu. Uyu mudemu biragaragara cyane yuko amwubaha kandi amukunda kubera urinze wumva umuntu asize kungurukana bumenye kuri rezo sosio akavuga ati jewe ndafise umudemu ndakeka uwo muntu n'igitangaza. Ese uwo mudemu wotubarira muri make imibereho yiwe cyo wamukundiye naho wamusanze kugira ngo muhuze nyene wumva umwiyumvisemo cyane? Joe mudemu ahantu twahurije kandi ahantu namusanze twahuriye ku ishuri kandi ukuntu namukundiye je novuga ni ingeso ziwe ukuntu yitwaramwo ya n'ukuntu abantu benshi bazi ingeso ziwe si byinshi cyo kuvuga. Ya ndabizi abari kudukurikirana benshi bashobora kuba bumuzi muri ya bivuze ntiwinyegeza waramaze kwamamaza waramaze kumwerekana abajama bawe baba bamuzi ariko hariho n'abandi bari mu mahanga batamuzi. Ndifuza yuko another day umuntu ashobora kuba kurita shooting ngaho wanye surprise muri kumwe na sheri wawe tukaraba ivyo uri kuravuga yuko ari byo ukora. Ya hanyuma nagomba ndakubaze ikigira kandi uyo mudada mufise iyihe gahunda mu buzima bwanyu? Uri kuramuchatinga bisanzwe nyene uvuga ati reka ndabe kugira mbe ndaronka occupation mwino minsi ndashobora kuzokwirondera ubundi muntu kugira ngo ndabe yuko twokubakana cyangwa nuwo nyene ntuzohindura? Bikunze sinohindura ariko nta gikwe nteganya muri iyi minsi. Nta gikwe uteganya? Ndavuga ni muri iyi minsi ariko si my future muri iyi minsi. Kuko ndacashakisha ubuzima ndacagwana kuri kazoza kanje panza. Okay, reka tusimbire kuyo mujamana we ari ngaho hagati no mutipa akomeye cyane ndiko ndatinya no kumureba mu maso ari kumujinya sinzi impamvu bro. Nonera ubwoba n'abafanzi bacu boca bagira ubwoba. Je nagomba ndakubaze tu nyene nimba woba wibana cyangwa ubana n'abavyeyi mu buzima bwa misi yose? Ndibana bro. Uribana? Birakorohera mu buzima bwa misi yose akazi ukora kugakora kandi usanzwe wibana? Biba bigoye cyane ariko just uragerageza. Ya mwico gihe nimba ugerageza nashaka ndakubaze urubatse cyangwa umusingo nyene? I'm single boy. Uri single boy? Ya uri single boy uracarondeza cyangwa urafise akana wishiriye ku ruhande nyene? There is one. She's my woman, my one love. Yeah, arahari. Kandi uramwemera? I love her so much. Yo, hallelujah. Okay bro. Yo numvise abantu bakundana nanje mba numva natwawe nyene. Biraryoha cyane yo wumvise umuntu akunda umuntu kandi akanamwemeza no kuri ekra akavuga ati jewe ndamukunda kandi ndamwubaha. Ya nagomba ndakubaze ikintu wamukundiye kubera aba type benshi barashobora gukunda ati burya mu store afisa amataye meza
afise ibisusu byiza atugera aryoshe gusohokana ariko ugasanga muri future yiwe nta urimo ariko amukunda kugira ngo baze barasohokana bakubita ibirori fulani hamwe bwe musanzwe muri abastare izo ngeso tuzibaziho cyane sinzi nka wewe sinzi umudadi cyo baba waramukundiye ya maromani namukundiye kubera yuko navuga neza ko ari ibintu by'iyo byose hafi ya byose ni umuntu afite habit nziza afite ingeso nziza yitwara neza mu bintu kandi urabizi mu rukundo ntaburamo utuntu two gucanamo ukuntu mukamera nk'abashwanye ariko nyine urukundo rukongera rukabunga bikongera bigakora ni wa muntu wanje just nyine niyo mpamvu mvuga ati sima one love ari mu rukundo mutipe ndumva yaradumbukiye mucyo twokwita inyanja y'urukundo yaramaze kurohama umutipe ndi kubona umenga ngira ngo n'uwo mubwira ngo ave hotera rasa bro ndabeshye ntabwo beshe yo manura burende cyangwa yorasa nyene ewana je ndabona ko yari yaramaze kugwa mu fundagara by'urukundo abafanzi ba Icubahiro TV muriko muramubona we mutipe ndakeka mwamaze kumubona nta gahunda afise yo kurondera ubundi mudada afise umudada yemera cyane kandi yavuze ati ni one love nagomba rero ndagusabe uhereze microphone uyo mujama wanyu nawe twumva ivyiwe bro bite fresh ntari nakwibagiye man amwanyi wagiye gayi twakwibagiye inkuru zaryoshe man kabisa brother nagira ndakubaze abafanzi ba Icubahiro TV abakunzi ba Icubahiro TV muriko muramubona no mutipe nagomba ndamubaze none bro ushobora kubona umenga natevye nari nabanje kuganiriza abandi ariko sorry ivyo twariko turaganira navyo biba bikenewe nagomba ndakubaze iyo timu yanyu mwayitanguye ryari wayiyumviriye gute kugira ngo murinde mugera ku rwego rwo kuronka igikorwa mukora byagenze gute wabitanguye ryari byaciye mu bohe buryo Jana bitanguye 2018 icyo tezo caza brother 2018 hanyuma igitekerezo kimaze kuza ucuriyumvira ati bajya bajama uko ari babiri ndabona habisho ko bajya bajama navuze ngo mpanze nkore kwanza reboy wanje ngo ijambe namanje ndahereza VOB muri mari nozenda gukuraho kajya ka C bambe ijya V shashiraho C shiba Cobs imaze kuba Cobs yabaye Cobs ari uko mumaze gukorana nabo batipe kubera Cobs uvuze ko bundi ni umuntu sizo Cobs naho ni abantu benshi nyene abantu benshi nagomba ndakubaze kubijanye na business yanyu intambamye ukunda kubona zishobora kuba myo business yanyu ni intambamye nyabaki I don't understand brother ingorane ushobora gukora nazo mwiyo business yanyu dura nibazo vyinshi hari abantu bagenda basarisha amazina yacu ngo bajya ntavyo bashoboye nabo tuhereze impunzu bagenda kuziranguza bakantibatushura amahera I think that urumva ibibazo bigumaho mu buzi ubwo ari bwo bwose none mwico gihe iyo umuntu yatoye nk'impunzu zanyu hanyuma ntabazaniye amafaranga mumuhikiye gihano cyangwa bigenda gute bro nk'umuntu atoye impunzu zacu ukuntu tuba tubigenza dufise abantu ababodyguard bacu turaronka amageni kandi twe tusubyirishije amahera brother tusubiza amahera yacu dusobanura turungika umva twende tusubira no kubabaza ibigere turungika bati bagana kubishuza abafanzi ba Icubahiro TV muravyumva umuntu azodekona mwino groupe nabonye kari ni ibibazo brother no gutuma abapampe bagaterura bakamena hasi ibibazo ndakiye baba bahuye n'ibintu twiyo kwita ibisanga nagomba mbaze mu magambo make iyo groupe mumaze kuyifonda urashobora kububona different hagati yuko wakora uri wenyene nubwo uri kurakora muri batatu urashobora kuba warabonye inyungu cyangwa itandukaniro riri hagati yo gukora muri beshi n'itandukaniro riri hagati yo gukora uri wenyene itandukaniro hari kandi rinini cyane brother itandukaniro hari kubera ijambo byaramvuna brother ndumwe kuzanuka ibiki n'ibiki kubera aba bose bazamfasha akazi nyine kaba karimo keshi ndabatuma mugende hana bagenda anyway ndino kubatuma muri China brother ariko imashini ngomanda bagurira bana batipe amasori nkine gusura n'amapantaro n'ibirato brother we Cobs
Okay, murabyumva abafanzi ba Icyubahiro TV, uno mutipe Sarehe nta byorosha Wikobz kandi iriko irabategurira ibintu bishushe cyane, ibintu bikomeye cyane. Hanyuma abafanzi ba Icyubahiro TV, uno mutipe araza gusigaho nimero yiwe, hanyuma uzoba mukeneye azokore kuri telefone kugira ngo ibyashara by'uno mutipe bimugereho. Ndabeshe se boss. Okay, usabiki abafanzi bawe cyangwa abakiya bawe bitewe n'akazi ukora, ubasabiki? Icyo nabasaba ni ugomba gusaba baduhereza iyo mpuzenya baza kudushoborera kubera tubasora ibintu bishasha. Niko natwe nitwicaye brother, batubasora ibintu bishasha kabisa. Ya muri business utandukanye n'abandi ba business ndivuga abandi bakora business kubera abandi bantu bakora business ubabajije ico basaba kubijanye n'abafanzi babo cyangwa abakiya babo baravuga ati nagomba nibutse ko abakiya banje atadeni ntanga. None wewe narindiye kubivuga ndabura twegideni turaritanga ya ugo rudanda zare tegiri deni sindi ko rudanda zanye nyabakigira nuguru mu brother ofete impamvu aba businessere bakora gutyo onye bakavuga ati ideni ejo nuko amadeni akeshi bayaherana ugasanga uruganda rwawe ruko rasubira inyuma ku rwego ruteye ubwoba. Yo so nagomba usubize microphone uno mutipe nawe ndamwibariza. Ya bro, mukazi usanzwe ukora mu mirimo ukora muri Wikobz, hari ntambamye mwoba muhura nazo mwebwe nk'abakozi kubera uriya wewe kubera ari byiwe hari igihe usanga afise ibibazo ku ruhande rw'iwewe namwe mukagira ibibazo ku ruhande rw'iwanyu? Of course bibaho cyane nko muri stylish. Kubera twe tumurika just ni kumurika imideli fashion style just fashion show gusa ntabwo bari ntabwo babikomeye cyane. Abantu baba bafite ibintu babangamiye cyane baraba ko twe turamurika ukereka amahanga designer, ukereka brand news kugira ngo babone gahunda. Ubundi muri make byagaragara ko Jeta ntambabiza atari muri nazo. Okay, subiriza microphone wa fondateri wa Wikobz. Yoba Ya fondateri wa Wikobz ndiko ndakuraba cyangwa ndiko ndaraba bano banigamo muri kumwe musanzwe mukorana akazi ka misi yose, mba mbona umenga muri abantu baba star swati mushobora kuba muri nk'abakinyi cyangwa baririmbyi cyangwa badase bitewe n'imyambarire yanyu ndibaza sinzi yuko ibyo bintu hari cyo mubivugaho kubera abantu benshi barabibazaho cyane. Wa fashion kila brother. Nije muntu wa mbere ukeneye kuboye kuzonyegere. Kananje nuko nambaye kabutanda berewe anytime. Ya urumva urategura kubijanye na style. Ya ndabyumva cyane kandi ndabona yuko muba mu meremeta mu rurimi rw'igiswahili muna meremeta. Ya hanyuma nagomba ndababaze nakahe kamo mutera amakungu cyangwa abantu bariko barabumviriza ko ricano yacu ya Icyubahiro TV kugira ngo bamenye ibyifuzo byanyu aho bishaka kugera. Sarehe ntabaciriyemo cyane, ni hehe mwibona mu myaka 5? Urashobora kuvuga ati je bitewe na business aho nayitanguye ndi nkaraba aho ngeze ubu ndiko ndabona mu myaka 5 nzoba ngeza handa bifashijwemo n'Imana, n'est-ce pas? Of course. Ya urashobora kuba ubona ikindi kirero uzoba wicayemo cyangwa izina uzoba warubatse mu ndoto zawe mu myaka 5? Cyane zarakomeye cyane brother. Zarakomeye cyane. Urumva nyene uri seriye nyene bitewe n'ukuntu uri kurabona akanyo. Kubera twene nabwiye twene twicaye dukora. Kubera ngiye aho kuvumbwira ngo inyuma imbere aho y'imyaka 3. Imyaka 3 ni myinshi. Kubera twe turaza neza kabisa ngira nawe maramwibona ku muzi wacu ya twinona. Turababona murengana mu mabarabara ni mwari bwatanga ibintu by'amadresse ni mwari bwamamaze. Hanyuma natwe nka Icyubahiro TV nizere yuko promotion dutegereza kuyironka nk'abantu bariko baramamaza ibintu byanyu. Okay, turabashimiye cyane ukuntu muriko murabyitwaramo kabisa. Kandi nubwo turiko turagana ku musozo w'ikiganiro cacu, nagomba ndakubaze wewe nka fondateri wa timu yanyu, urubatse cyangwa uri umusore bipanze gute? Shaje ni umusore. Uri umusore? Ufise sheri cyangwa nta no wifuza? Shaje. Sheri ndamufise.
ya kandi uramwemera bana sana bana future yanyu ibona gute future yacu kweli rukura I'm searching money brother ya kuburi kurashaka ifaranga nta birenze twese nyine no kurondera umufungo niyo mpamvu twemeye tukabacukumbura iyo muri okay what's up hanyuma nagira ndakubaze none kurondera umufungo uzorondera kugeza ryari uzomushira mu mago cyangwa nta gikwe witeze muri ya mu brother uko twumvise ariko arabivuga so ujanye impamvu ngira nayivuze ngireje ko subuko ndabwiteze muri buva mbere ndimo kwatumira brother ya iki invitation tugihabwe wana yo wedding tuyije nizere yuko buri muntu wese azoba yambaye wikopsi ya wikopsi mwavyumvise yuko bariko barakora ibintu bikomeye cyane umutipe ngo ariko arategura n'ubukwe afise umudada yemera ariko sindabizi yuko yamaze kuvugana n'abavyeyi biwe kubera abantu baba star cyangwa bafise imitungo nkiyi akeshi baba bagomba kwihagira utwana tw'abandi akavuga ati je ko mfise amafaranga nta muntu ashobora kunkanga reka ndamujane hanyuma mere wiwe hazoshaka sare ariko nagomba ndababwiye ko muba mukoze ibintu bibi cyane nagomba ndakwibarize simwinjiye mu buzima so ni ibintu tuba dushaka kumenya wa uri gutanga inkwano cyangwa uri guteganya kuzitanga ahubwo nanazihejeje brother ya inkwano warazitanze abavyeyi mwarumvikanye ya congratulation kubera uri mu basore bake bariko baratanga inkwano muri no misi bamwe barikopesha abandi ugasanga bariko baravuga ati twigire mu ijoro mani bazotubona ku mutaga turi kumwe canke bazotubona nyene turi big ni bavuga ati twiteguriye kubona umwana hari yanya ariko batazi byaciye yo abakunzi ba Icubahiro TV ndabakengurukiye cyane ko mwakomeje kudukurikirana kandi ndakengurukiye cyane team ya Wikobs ukuntu mwavyitwayemo mukaduha ikiganiro nagomba ndababwira ati big up sana hanyuma nongera nsaba wewe ico usaba abakunzi bariko baradukurikirana cyangwa nabandi bataramenya ibyawe ico ubasaba kugira ngo ushobore kwamamara cyangwa kugira ngo ushobore gushika ku ndoto zawe urasaba iki nasaba abadukikana sana kandi banatugura n'ibintu byacu bigiye bitera imbere hama kandi nkakubwira basaba abandi batira amalinki mani kuri muze ya TV Icubahiro tubayitere kandi ikiraza neza cyane turiho turabibona yeba okay natwe turi mu kazi ntituryamye Icubahiro TV indoto zacu nuko mwo kwamamara mugashika hejuru hama natwe mukaduha kuri uwo mufungo tukirira ya hanyuma nagira ndakubaze tu ariko sorry kuba ndiko nsa n'usubira inyuma ariko bibaye ngombwa ngo ndabivuge ya nagomba ndakubaze mbega wewe Wikobs nkuko wayishinze uri wenyene hanyuma ukarondera abantu mukorana uripfuza abandi bantu boza mugakorana uwo murimo cyangwa uravuga ati twebwe uko turi turashoboye shamani abantu kwipfuza ngo ndabipfuza gusa abantu banifuza ni wa mbanzi kuva kiri umwana bano atipe manya sisi kubavuga ngo nawe mu muhanda brother this is a boy from Chapiras just igumasongeza abandi abonzi beza nibonzana uri mu binaho ya urumva wewe winziza abantu uzi eske ntushobora kwinziza umuntu avuye nko mu yindi company ariko ukamwinziza bitewe n'ubumenyi afise ukavuga ati uriya muntu ndabona ndamwinjije muri team yanje arashobora kugira ico angejejeho bitewe n'ico ashoboye jewe ntashoboye cyangwa uriyemera uvuga ati design ziwanje nta bundi bumenyi nkeneye ubumenyi bwo abandi turabakeneye abo babona zozanya ubumenyi ya urumva abantu biga akazi ntabo mushaka murashaka abantu basanzwe bafise ubumenyi ya nagomba ndagusabe ku bintu bijanye n'intererano cyangwa wewe uravuga ati Wikobs turishoboye nta mpamvu yo gusaba intererano cyangwa urashobora kuvuga ati nk'abantu bariko baradukurikirana uwo bafise umuhamagaro wo kumfasha ikintu runaka ampereze kuri uwo mufungo kugira ngo ndabe ingene twiteze imbere duteze imbere no gwaruka kubera muri mu bajene bake bafise umurimo abajene benshi turiko turabona batwawe na zamugo ibintu bya mukorogo no kwiyambiza gusa no kwitoboza amatwi bakubita kamahereni abajene benshi bamaze
kononekara mu mitwe no gukubita amapoketi mu mihanda nta job ntaki nagomba mbaze yuko atabufasha mukeneye kuko hariho abantu bariko baradukwirikirana brother de bashobora kuba bafise umufungo bakavuga ati bajya abana bitewe n'ukuntu numva bariko baravyitwaramwo reka ndabe ico ndabaterereye kugira ngo ejo hazaza habo bagire ico bashitseko ya nakahe kamo uteye amakungo ariko aragukurikirana kuri chana ya uwo mufungo brother nta muntu yo wangi yo nkunga nta muntu yo wenyine umuntu yumva abacu abona dufise projet nziza brother nazana amafaranga kweli yeah support the rich brother just bitewe n'uburyo uri kurabivugamwo biragaragara cyane yuko nubwo uraba supporta umurimo wawe utohagarara uriyemera mbese ku murimo wawe uravuga ati jewe nubwo no uraba supportinga je ndabona yuko umenga nta kuko rangaje bro rangaje manje nivyo ariko nivyo yeah kwana nasuguruza nabo nyene amafaranga aje tuzoyakira ataje naho tuzobandanya umurimo wacu kandi tuza gusubira inyuma brother abarangi guys ndabona murabagangi kandi murafise imbaraga nyinshi manje turuze brother sinabwa utipo brother yeah okay mwakoze kuduha umwanya wo kuganira namwe Imana ibahezagire hanyuma ndipfuza yuko n'ikindi gihe tubakeneye ndibaza ntimuzotugarako ya turabashimiye cyane ndavuze ati thanks ndabakuriye inkofero ku murimo muriko murakora ya kandi ndifuza ko Imana iba mu byanyu no mu banyu shana murakoze brother okay abakunzi ba Icubahiro TV reka nkengurukire cyane Wikops team ya Wikops twariko turakorana ikiganiro ya hanyuma abakunzi ba Icubahiro TV nkuko bisanzwe mwabona kuri micro mwari kumwe na Rakinda ikengurukiye kuri kamera yari Patient hanyuma ndavuze ati big up sana umupampe wacu mu boss yaduhaye umurimo ndavuga ati big up sana wewe cameraman aho uri hose uguma wagejeje ibiganiro kuri abafanzi bacu kuri channel yacu hanyuma ndiko ndababwira ati subscribe share and comment ndibaza ako kantu murakunze kukumva kubijanye n'ibiganiro tuza turakora muri Icubahiro TV ndabakunda cyane twari kumwe nabo batipe mwumvise Wikops hanyuma mugume mudukurikirana ama like meshi muparataje amalinki yacu kubatayafise kugira ngo tubandanye twibonera uwo mufungo namwe tubagezweho amakuru aba agezweho kuri inosi ya bye bye ndabakunda cyane aho muri hose big up sana